ariko reka ndakubwire wa mugore we waracerewe nta kintu na kimwe uzigera ungera nako. Umeze neza ariko urazi ikintu kimwe, ari nkamwe wanyemerera ugahagarika buno bubisha bwawe no kubabarira. Ereka nawe uzonjikira wa mugore we, sinzi kubibona ko nagucakiye. Singukeneye, sinzopfa ndagukeneye ubuzima bwanje bwose. Ndazi uraza kwakirwa n'urupfu rwa Kanori. Maya yaje kirazira kwerekana amenyo ebushpa. Tumaze tinduye sokwe soma icyo utazi naguhaye magaze Eric Tayer. Oho, icyo nawe ushobora kuba utakizi. Wowe ufise atelier de couture, woba wikorera ku giti cawe cyangwa ukorera mu makoperative, kaze muri magasin Eric Tayer uzohasanga ivyankenerwa vyose bizogufasha mu mwuga wawe. Muri magasin Eric Tayer uzohasanga amamashini y'ubwoko bwinshi, machine à cornerie, machine à broderie, machine à serfilage baby lock, machine à serfilage simple, machine à zigzag, machine butterfly, machine singer, machine papillon, machine à boutonner, hari n'abapièces de rechange y'izo machine zose, ndetse n'ibindi bikoresho byose umutayera akenera. Woba wifuza kurangura cyangwa kugura igikoresho kimwe muri ivyo twavutse? Nyarukira muri magasin Eric Tayer, wicagura igikoresho wifuza. Magasin Eric Tayer iri mu gisagara ca Gitega, neza na neza harabana na hompo yo ku Ngoma, kwibarabara rikatira mu ishatanya hampande y'umusigiti w'Abarabu. Ukaba wifuza kugira ico ubaza? Hamagara kuri nimero 79 193 329. Magasin Eric Tayer irahari ku bwanyu.